bivuze ngo muzosabira abahungu banyu abageni, mushingire abakobwa banyu kugira ngo nabo bavyara abahungu n'abakobwa. Kino kintu ndagikunda cyane, murondokereyo iki kintu mucumve, ntimube inkehwa. Haleluya, haleluya. Ushaka mu gifaransa gatoya, mu gifaransa karavugika neza cyane gose. Je usanga parti kanyuma hamucu vyakira ncenegisha ijambo ry'Imana. Uno mugabane w'abana b'Imana bari muri kiro kibanza. Haleluya. Chaque partie à nous. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Ne diminuez pas. Mubizana ma finance, ne diminuez pas. Mubizanye no kwaguka, ne diminuez pas. Ibizana onction, ne diminuez pas. Mubizanye no kugira inshuti nziza, ne diminuez pas. Ibizana ma connexion divine, ne diminuez. Hallelujah. Ntimubinkewa, mbwira umuntu rero ndati anka kubinkehwa. Hallelujah. Anka kuba iki inkehwa, ronka ibigukwire kuko umugisha w'aba Yosefu. Umugisha w'aba Yosefu sumugisha cyo kimwe n'uwabandi. Imana yageze kabandi bose baho umugabane umwe, atariko aba Yosefu mubahe imigabane ibiri. Impamvu si yindi, Yosefu yaranze kuba inkehwa mu gihugu yababarizwemo. Bibiri ivuga ngo arondokerayo, umwana umwe amwita Manase, uwundi amwita Efurayimu, atikuraho yanyibagije umubabaro natewe na bene data, yongera mpa kurondokera mu gihugu najanye nk'inyambukira. Birakunda ko twiyempoza ku marembo y'Ibabuloni, tukubaka amazu tukagwira, tukanka kuba inkehwa, tugakomera. Haleluya, haleluya. Umuntu umwe aranyegerera ambwira ati no, ndashaka kumenya wewe ivyo ufise, jewe naramenje kugira ngo ndabironke, naho nyene vyaranse. Nagiye ku bapfumu, nagiye nkora ibidakogwa amabwa, nziko abantu bazoca banyuba, bazoca bantinya, zogicubahiro nka kaba umuntu adasanzwe mu bantu, atariko nta nakimwe naronse. Atariko wowe ndakwitegereje, ivyo je nagiye gukora amabwa kugira ngo ndabironke, wewe wabironse atamabwa ukoze. Uko niko kwiyempoza ku marembo y'Ibabuloni, uko niko gukayangana mu gihe wawe. Abandi basiko gutungana impaka bende gutanga ruswa, ariko hari abandi Imana ishobora gutungisha ataruswa. Numva ameri message sobre kino kibanza. Haleluya. Kuko barashigikiwe. Haleluya. Barashigikiwe, ndashigikiwe. Ndashigikiwe. Ibabuloni aho bajaye nk'inyambukira, aho nyene niho muzorimbira indirimbo z'Isiyoni, niho muzohezagirirwa, aho nyene niho muzovyarira, niho muzogwirira, aho nyene muri iki gihugu nyene bose bariko barahunga. Ibi byo numva umengo noca mvuze induru. Iki gihugu nyene bose bakene amaviza gose kugenda. Nimuze ndarabasengere mugende. Iki gihugu bose batinya, iki gihugu bose basaka guhunga. Umviriza, abahizi bazorya ivyiza vyacu. Nituriko turasenga, nituriko turasenga. Haleluya. Umwana azarambira ngo urumva ngo maze imyaka mahanga, ngo mbwa Imana ambwiye ngo ntahe, ngo mbwa mushitse ngo bambwiye ngo kugira ivyo nkora bishobore kugira umugisha, ngo rifo ko mahanza kumenyana nawe gukansengera. Ndamaze no kubera ikije ngo niwe wasigaye urinze, bavuze ati ikirindiro twe twagita nukuri ndahari. Namwe murashaka visa akirugende, je ndahari, jenza ugenda ngaruke kuko amasezerano araha. Iki kigihugu ubu Burundi umubona, ubu mubona ngaha, muzogaruka dufise imisozi y'amasengesho, dufise amahoteli. Uviriza, apana amahoteli gusa yo kwakira ingenzi, no, amahoteli yo kwakira abasenzi. Siriko muriko muranyumva, aho umuntu aza, hari umudamu yitwa Katiri Kurumana. Uwo mudamu yari asizwe ku rugezo rwaho ihoteli aryamyemo.
ababuze amamariage babuze uruvyaro barumdana kugira ngo baze kugira iki gusaba amashuka yaryamyeko kwere ko umuntu gusa aryamye ku gitanda katiri ku mana yaryamyeko ikibazo cyose yabafise cyose abagiheze. Haleluya. Hazogire ngo ku musozi Imana ho bironkeka urya musozi urya ndawubona ntya nk'aba bawufise nyene muri ibi bice byo ngaha nukuri ahubwo muraje kumbariza yazashaka kutangwa kuba turatata mwanyumvise ahantu keneye Imana genda ugahagarika ibintu byose ko bati genda giye ku musozi w'Imana nzovayo nzanye inyisho gico njanye nk'umutwaro. Siriko muri ko muranyumva. Haleluya. Haleluya. Bo ivyo ntivyari birimo mugabo numvise naje no bivuga. Nukuri baseka ndavuga ikintu kimwe. Hari abantu ngaba batikunda. Bitewe n'ibikomere babateye. Ana isi iragoye. Ariko je nagomba kubwira ikintu kimwe nta mugisha nagize nko kumenyana n'umuntu nkawe muri iki gihe. Aha rero nta bintu byo kubafrata nta bintu byiki kuko mbabwira ikintu kimwe benshi ikigatanya cyo kuzana impinduka mu kibano ciwawe kiracasinziriye. Uraza ubwato bwaragize ikibazo abigishwa ba Yesu bari barimo mugabe ikibazo bagize icyatumye ubwo bwato bugira ibibazo ni kubera umwami w'ikiyaga yarasinziriye. Urazi kugira ni ikibazo Yesu benshi ngaha murafise Yesu mugabo arasinziriye muri mwebwe. Kuba Yesu mufise asinziriye muri wewe ikizobuza kumurozi agukindirako icibagiwe cyo turafa pasi. Urazi ko abakinzi basigaye bari no ngaye Bujumbura mukinanira bafata umugore ko kandi yize mu intellectual ariko arakinda. Muranyumvira ivyo bintu ko warakijijwe ivyo ntibihagije ukizwe mugabo Yesu abe maso muri wewe avyuke muri wewe. That's what you need. Kuko ashaka kumufise asinziriye raba barataye ibintu byinshi barababayitse ariko ikibazo nuko Yesu arasinziriye. Ndakundira ijambo Mariko 4:38 ariko we yarajyamye mu mutwe w'inyuma yiseguye umusego yisinziriye. Abandi bo babona bariko barafu we yarakaragirwa massage raba kiro kintu baramukanga mbiri muri ati mukangure mubwira ati Yesu oya ntibashaka kubandanya bandengana uri muri jewe ntashaka kubandanya bamfata nabi uri muri jewe ndansaga gasuzuguro uri muri jewe mukangure bivuga ngo barakangura baramaze ati mwigisha tubabaye ko turiko turapfa raba kino kintu nico giye kuba ku buzima bwawe 39 arikangura azibiza ingunza abarira ikiyaga azibiza ingunza abarira ikiyaga. Ndakundira ijambo turisemo twese 1 2 3 hora utekereze raba kino kintu silence be still mu gifaransa rero bayivuga neza raba ngine mu gifaransa ndasha uyu musi umutwa wa Faransa kanya gatoya uvizigera mu gifaransa havuga 1 2 3 silence tais-toi. Uvise umwami wanje yo avuzutsa muri twebwe ingene avuga ngo silence tais-toi. Mwe mwari mumenyereye amajambo abwiga umuntu mugabo hano Yesu ntakabwira abantu. Yesu arikabwira ingunza y'umuyaga arikabwira n'ikiyaga. Silence tais-toi. Uyu musa zibizi ikintu cyose kiriko kirakubuza amahoro ku buzima bw'iwawe. Naravuze uyu musa zibizi ikintu cyose kiriko kirabuza amahoro umuryango wawe. Uyu musa azibizi ikintu cyose kiguhagaze imbere kikubuza kubanda. Amen message muri kino kibanza. Silence tais-toi. Raba kino kintu et le vent c'est ça. Et il y eut un grand calme. Hataba musoza bango and there was a great calm. Haba agacere kuberiki umwami yavuze ngo silence tais-toi.
Hallelujah. 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 Vuga ati kayangana mu gihe cyawe. Intambuko zitatu zo gukayangana mu gihe cyawe. Nico cigwa cyane cy'uyu munsi. Intambuko zitatu zo gukayangana mu gihe cyawe. Surtout in this crooked and perverse generation. Muri kino gihe curunganwe gurudambi dambi. Nibyo muze sivyo. Urunganwe gw'ibidambi. Reka nongere kindi terme mutari muzi. Muri kino gihe curunganwe rufumbera. Vuga uti gufumbera. Vuga uti gufumbera. Ndabigisha Kirundi ntaco mwari muzi gufumbera. Gufumbera muravyumva? Gufumbera nukwakuzima. Nikintu nukwakuzima. Nukutagumya umuvuduko. Nivuga nk'akarorero umuntu ashaka kwatanguye neza. Certain moment bigafu uwo muntu yafumbereye. Umuntu afumbera asenga n'umuntu atanga uromenga ari mu muriro. Mugana certain moment agafumbera akabivamo. Hari abantu bafumbera imwe mu gufumbera muri kilo kibanza nayo nyene kuveko mu izina rya Yesu. Hari umuntu ati ye uku kwezi nzosenga. Mugaba asenga umunsi umwe agaca afumbera. Akagufumbera mu izina rya Yesu. Muri no runganwe gw'ibidambi rufumbera kugira ntimugire umugayo canke akarohe mube abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abiki gihe bagoramye b'ibidambi crooked and perverse people. Yero good muntu umuco w'icaka ciwe umurikira abari mu runganwe gw'ibidambi rufumbera kandi rugoramye. Gute tumurika mu mwanya mutoya. Nayivuze muri kiteye cyongereza muzovira mu gicongereza. Okay? Ni ibintu bitatu intambuko zitatu zo kwaka nk'umuco muri kino gihe curunganwe gw'ibidambi. Number 1. Tunganya wewe. Intambuko amene gutunganya wewe. First, remove the plank from your own eye. Kurugiga mu maso yiwawe. Reka kubona abandi. Witwa Martin Luther King yavuze ngo be the change you want to see. Icyo ukeneye kubona gicika wenyine ubwawe. Ukeneye kubona ibintu biri kubirahinduka. Ngo mana nidusubira kubona muri kino gihugu hari abagibituriye wewe mazi rero kubijya no kubitanga. Mana uduhagurukirize urunganwe rondera mu nyonga zawe rutabara iki gihugu. Manza woci kumutabazi w'iki gihugu. Ivyo uri kuravuga we manzi ubishike first. Abizigigwa wari umwizigigwa. Remove the plank. Kuri cyo kigiga mu jisho ry'iwawe. Ane amajambo Yesu yavuze. Biroha ko tubona ivy'abandi. Muga bikatugora ko tudiringa na twebwe. Ndangiriza kuri kiro kintu. Get along with yourself. Wewe na wewe ni mwumvikane. Hariho wewe mbona the outer you. Hariho the inner you. Hariho wewe mbona inyuma hariho na wewe w'indani. Abo babiri nibagira ahantu baba synchronize. Bumva ibintu kumwe. Kenshi w'indani iyo atanze itegeko uw'inyuma ntakurikira. Nizo kibazo dufise muri kirogi. Uw'indani avuga ati umviriza. Iki ni gihe cyo kurondera Imana. Uw'inyuma ati tuzoba turarondera Imana. Uw'indani avuga ati umviriza dutangira Imana. Uw'inyuma ati nubu bukene. Aterega burya n'ubuto utangira Imana hari abandi bazoyitangira. Icya kabiri itoze ibi bintu mu buzima bwawe. Kubaha ijambo ry'Imana rivuga. Biravuga ngo ntibukabe abumva gusiva iryo jambo ariko mube n'abarikora. Abantu bose bakora ijambo ry'Imana rivuga muri buno bugingo bamigihe cyose bariko bashikana umuco w'ivyaka vyabo kure muri rungano rw'ibidambi. Iki ijambo ry'Imana rivuga gikore. Be the doers of the word. Itoze muri mwebwe kuba ijambo ry'Imana rivuga. Kubaho usenga kugeza ubonye Imana. Apana gusenga gusa. Hari abantu benshi basenga mugabo bagasenga batabona Imana. Senga kugeza ubonye Imana. Senga kugeza n'imiburiburi wumvise Imana igukoze kuko
impinduka zidasanzwe nabonye ku bantu barumbira Imana basenga Imana n'abantu bagiye imbere y'Imana. Hari umukozi Imana namatwe mubabwira yari umuganda yarafise ministere muri South Africa. Yaragiye abwira Imana yari yumva ari confused afise confuse atabona icyo akora n'icyo areka agenda amasengesho abwira Imana ngo Mana ndaje nutaza aho ndi je ndaza aho uri. Mumva ikintu yaravuze siniteze gusubira inyuma ntarose icyo nagukeneye ko. Kenshi muse mubone intayi z'ibikomezi fata ibibanza mu buzima bw'abana b'Imana n'abantu bari determine gusenga kugeza babonye Imana. Umuntu agasenga nka yandirimbo twara turimba kera ngo aha ni nkeneye kunyiyerekera. Umva amen imeze neza. Haleluya. Haleluya. Muriko muranyumva? Hari gihe muribuka amatanguro yacu. Dufise amahema n'amatete. Hari gihe nazanga umunsi umwe naje gusenga imvura ikiragwa. Iragwa sinamenya ko hejuru hariko harava n'amazi yava hari ya haruguru yose yacaho twasengera. Hari gihe twara dusenga sizovyibagira bigeze kubura ikirato ciwiwe abamama bambara ibicomeka. Imvura iraza amatarika amaguru kugira nyine amazi arengana agiye gusubiza hasi ikirato pi cagiye. Tweje gusenga ngo ni mugira itangazo ngo hari umuntu waje kutakaza ikirato. Hari umuntu yaje ikirato bagitakaza gute? Ubundi telefone no vyumva Bibiliya no yumva bikirato cyatakaye gute? Ngurumva ngo ratarise amangwanyuma ngo amazi araza ngo aragitwara. Yesu we isogiye numva ndarambiwe n'ubwo abana mwabonye inyuma mwari mubona neza abandi ntaca bo ngahindukira hajya nanyagiriwe hajya gushika saa 9 saa 8 z'ijoro ndambaraye kuri sinovuga ngo nisima nta nisima yari ihari kuri burya butaka muri ko murabona hajya amazi angwa ko kuva ku mahema ayandi azavuye hasi numva ndiko ndatota numva no haguruka muhemera ati gumaho nyene ndasenga navuye aho hantu wavimo nanyagiwe mwana ko bw'Imana Imana handa akeneye ingoro nziza abantu bose bazobona kavati vy'ukuri bajya abantu basenga Imana y'ukuri. Hari ibintu kugira tubone biriko birahinduka tubwiza kuba abantu bavyarasha n'inguvu. Uko niko Epimake yarashije mariage yiwiwe afise umurozi muri famille yiwiwe yari bavuga kugagwa bavuga kuti yaragazwe ati ntazopfa ndongoranye. Rimwe na rimwe mukaza ngo nta bakobwa ngangona ntiyarikeje abakobwa bari bahari mugabo abo abakozi ba Lewiyatani iyo bagazwe birasaba ko natwe duga indi level indi yo gusenga. Muriko muranyumva? Uyo muroza ariko aravuga umunsi umwe yarose mu nzozi ngo yaje ngaha ati no uyo muntu atuma ivyo dukora byose bipfa ninde ngo baje kurondera jewe ngo baza barazunguka n'abandi batatu nga barashaka ahubwo nzuza kubiyereka jewe ndiciha bugabo nkomere rugamba babandi uravyumva ariko enda bagire ntaho tuja nta naho turiko turaja kugeza tuwonye turi ivyiza Imana duseza yo numva amen meze amen amen. Itoze gusenga itoze kumvira ijambo ry'Imana itoze gukunda Imana no gukunda abantu no gukorera Imana no gukorera abantu hama kandi itoze discipline itoze indero nziza mu bijyanye no kugoroka icanyuma itoze gusabana na mpwemu yera. Ivyo biri mu byo ubwizo gutunga muri wewe icanyuma kanca mpeza nico nise develop a Christ like character. Witoze kugira karakteri ngize umwami wacu Yesu Kristo. Itoze kuba nkawe. Paul avuga ngo munyigane nkuko nanje nigana umwami wanje. Karakteri ya Kristo ni hari karakteri tubona aha muri nose. Ni karakteri nubwi ibimugira nabi byabo ariko birazaja guhura navyo. N'umuntu herazi neza iyo yavuye ishoje gukura ni yari karaje. Uyu atwigisha ibintu bitatu bikomeye. Icambere
gushira umutima kubiri hejuru iyo Kristo ari, apana gusamazwa n'ivyo tubona ngaha. Birivuga ngo ibiboneka n'ivy'akanya gato, they are temporal, birarengana, biri passager. Ariko ngumushire umutima kubiri mu ijuru iyo Kristo ari, ivyo birivuga ngo biri eternel, bihoraho. Umuntu arondera kumenya umwami umuremi w'ijuru n'isi, uyo muntu ivyo azoronka kuri we biri eternel. Haleluya. Icya kabiri icya gatatu yigije gupfa kuri wewe, death to self, kwica ingingo z'umubiri wawe. Juste gatoya Abaroma Abikono ba mbere 9:23 23. Kandi ivyo vyose mbikora kubw'ubutumwa bwiza. I do everything to spread the good news and share its blessings. Hari ubutumwa bwiza n'imigisha ifatanye n'ubutumwa bwiza. Mwanyumvise ivyo nkora vyose ndabikora kugira ngo sikane kure ubutumwa bwiza. Ariko kandi ubutumwa bwiza ntibugenda bwonyene, burafise abagendanye, burafise imigisha. Bavuze ngo and its blessings. Yuri kurakorera Imana hari imigisha iherekejwe no gukorera Imana. Yuri kuvuga ubutumwa bwiza hari imigisha iherekeza ubutumwa bwiza. 24 nyarukiriza, ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko uhego akaba umwe, namwe abariko mwiruka kugira ngo muronke impera. Habaro bese bariko barasiganwa, ariko uronka impera numwe nuwarushije abandi. Avuze ngo namwe nimugire gutyo, nimube abambere, akisezerano ryo kuba uwa mbere muri byose mu izina rya Yesu. Ico ukora cyose uviriza usike mu bambere, ntube nka John Kuri. Nabwi inkuru ya John Kuri. John Kuri mu Tanzania yashitse bariko barugara, pastor yashitse ariko barugara stade, yirutse maratora ariko basohoka hanze. Hajya izindi nkino zaheze, hajya batanguye ku abantu bariko barataha, bagomba bugare imiryango ya stade. Bacabona John Kuri araje ati Yesu we, iki gitangaza cy'umuntu ninde. Hari umuntu yakiri karahigano, bagize gutya babona aserukira Tanzania. Abajournalist ati nimuze tumubaze icyatumye abandanya. John Kuri arababwira tuvirize, yego nivyo naje guserukira Tanzania, mugabo objectif nyamukuru nuko ntangura ihiganwa nkariheza. Nubwo ntabaye wa mbere, mugabo natanguye ndaheza, pe porta aho nahereje, mugabo nahejeje. Umva ko no munsi niko ndamuvuga mu majezi olympique naje bitwaye. Haleluya. 25 kuko umuntu wese azorushanywa yitegura muri byose. Araba kino kintu, all athletes are disciplined in their training. Ntushobora muri buno bugingo kuronka ivyasezeranywe without training. Utitoje gusenga, utitoje kubaha Imana, utitoje kuvuga ukuri no mu bihe bigoye, utitoje kubabazwa. Iyo turiko turisonzesha, iyo turiko turagiriza discipline turibabaza. Haleluya. Yesu kwabwiye ndakunda boxe cyane. Umunsi umwe umumenyereza abwira weka aramenyereza ati rero tugomba dukine vya vrai, ndagukubita vya vrai. Ati kandi turi mu myimenyerezo. Ati ni mu myimenyerezo uteza kumenyera gukubitwa kugira no mwihiganwa nibagusekura ntuzoce wirukanga. Nka Chaplin mura haraga agakomeze kakaungereza kitwa Chaplin. Bamuzanye kuri ring, habona igitipe baje kugwana, hajya cegereye kaca karirukanga tuca ugwane, karasubira to ya ingugwane ujahi guma ngaha tugwane. Haleluya. Tugenze tuzo kugira ngo duhabwe ikitazoshira. Umviriza 26 kuko nanje ndiruka ariko sinkutazi yaje vrema, ndiruka sinkutazi yaje ico nkora cyose. So I run with purpose in every step. Ico niko ndakora cyose, I have purpose. Ndafise intumbero, hari cyo shaka gushikako, hari cyo nkeneye kugerako. Ukuguse babwire ukugutera nukugukorana amasengesho dukora, turafise icyo turiko turaharanira. Bimwe tuzobihabwa tuki muri buno bugingo, ibi navyo biturindiriye Isiyoni. Narinyo ndagikunda ngo I'm not just shadow boxing. Singubita mu muryaga. Hari igihe umuntu akubita mu muryaga, oya kubita icukuri. Mwene majambo egukira icukuri.
hari umuntu kuva mu gatondo gushika 22 n'ugusenga ntiyaje mugabo agataha atacaronse. You have just shadow boxed, wakubise mu muyaga mugahari urundi ibisaha ibazinga. Nakuze umwana adafise umwana wanje ngakura wasiri avuga ati jewe umwanya wo gusenga nubwo bampamagara ati mbwa misi yose mvuye mu bwiza bw'Imana ashaka kuja gukora amasaha 2 yo mwijoro kuva saa 2 gushika saa 4 ati nkaronka amafaranga abandi baciye kuva mu gatondo 6h du matin 7h abantu bako baje ku kazi gushika mwijoro. Abimana yazi ngene bagenzereza bakagutwenga heraba wewe nutagira ibi mwakuma Imana ikiragira iki ikiragutegura. Umunsi umwe izocifata babandi ivyo begeranije ivyo baruhiye basure kandi bavyegeranye hama babikuzanira. Haleluya, haleluya. Reka duheze vuga ngo arahejeje. Raba rero ndwanya umubiri wanje nkaho uhindura umuja kugira kumbure maze kwigisha abandi nanje ubwanze sinze mboneke ko nemewe. I myself might be disqualified. Umuntu ashobora kuba yakoreye Imana nabwiye mu Kristo y'Icongereza agakubikiraro ikiraro kirajabukana abandi mugabo co nikijabuka. Ngira umuntu araza ati ankakubikiraro. Hari abantu ubuzima bwabo kora amarembo y'Ibabuloni bameze nk'ibiraro barateza imbere abandi ariko bo ntibatera imbere. Baragira neza abandi ariko bo ntibigira bagirirwa neza. Barasengera abandi ugasanga umuntu ati je ivyo nsengeye abandi Imana yabikora mugaje ivyo nisengeye nico naco n'ikintu cyo kuja gutungana nese ku marembo y'Ibabuloni. Mwanyumvise ego nivyo biratuva ko mugabo kadusigarako ndatungisha abandi ariko nani ndatunga ndatuma abandi bagira amahoro ariko nani nkayagira ndatera abandi umunezero ariko nanje nkawugira ndatuma abandi bakira ibitangaza mugabo nanje ivyo wanteza kuvyakira. Ntaco vyo bimaze ko no basengera mu karonka ibitangaza mugabo nanje nkaburi ibitangaza nkene mu buzima bw'iwanje. Umunsi nabonye bitari ko biragenda gutyo nari babwiye naragenda yugarana ndavuga Imana bazovuga ngo yarapfuye apfa yisonzesheje ariko arondera Imana. Icanyuma hereje ko nikinise ngo wamige cyose witoza kuzura muhemwera mutaritse ibiganza nta kindi ngoma ndabahezagire mugende mugwire mugende mugira ubushobozi ku mwemu mbi mugende mubere umugisha imiryango yanyu igihugu kigirigwe neza ku bwanyu amahanga zo kumenya ashima Imana ko aremye ko Imana aremye umuntu ameze nkawe. Ma ndahezagiye abana bawe ubagirire neza muri byose nuri hasi atavyizigira afise Mana umusange nkuko wasanze Obededom umuhagurutse nawe Mana yanje kwizegwa aharuge mu mutigiri wabo wagende ukagirira neza. Turasiko hagati yacu abo umunyantege nke turasiko hagati yacu habaho umuntu atariswa kwisengesha ariko arasenga turasiko hagati yacu uhora Mana yanje kwizegwa hagira usigara inyuma ariko reka tube ihanga rihambaye wateguye gukoresha mu gihe gisa nkiki kugira ngo icubahiro kigaruke kuri wewe ubone ibihe vyose abavyizera uva ameni ya muri kino kibanza mujana umugisha w'Imana.